Wagwan. It's your boy Wagamba Boy, it's your boy Sunny B, the bar boy. Bama gara ihene, na indi ihene nga muri BJ. It's your boy Sunny B. The kilometer. Wagamba Boy. Nagamba V. Nimishwara ragusa kuri Black TV. Let's go. Let's get it. Boom, we out. Sunny B. Yeah. Another one. Comic slicer. Shake, go down. Leo, they go party. Come on, girl, we gon' spend the money. Touch my body, like I'm gonna touch your sweet body. Nakuni gidi yawe, kunu wikolesha nukuru andura. Nakunda inseko malaika koma napata chocho. Ase chocho. Every time they get out, we wanna go. Naruka bend over, there was a game over. Calibre Christopher, that was like the bar boy. Just I couldn't believe it. The kilometer. What's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com. It's a lot of Facebook. It's a lot of name. Anyway, ni big kuri micro. Ino munsi ndi kumwe na Rubambo kuri kamera ko mubizi ubwo badabaretse ama video asa neza cyane. Sound zimeze neza cyane. Ndaza ko ntimwidoga ho muri hose. Bivanye n'ama video tuweza muri Black TV. Ino munsi rero ndi kumwe from America to BJ Buja. Ndabaramukitse. bro. Wagwan. Komera bro. Msazi, misi kabisa. Kwa aburanye gose. Wari wabuze man. Aya wewe kuvushitse nka bijo acho kumujya mu mitikito yonga hana hariya kubujya umuntu ugira munakuronke cyari kibazo. Wowe wayinza hawo. Ubu nuko wabize ngo dushake ko turondera akazi kameze neza. Anyway, imisi mazenga hanyu ni BJ na imisi mike. Bijo asaza ameze gute? BJ hameze neza man. Uranze ko ndamaze kugira ngaho inshuro zibiri, iyi ni inshuro ya gatatu. Ku imisi igenda itera imbere, imyaka igenda itera imbere, ubona ko BJ ikomeza ifise urundi gwego imaze kugeraho. So rero tuko turaba nko mu myaka 2, imyaka 3 nkuko. Tuzatugeze mbali sa. Umaze ukwezi hafi kuma gushiki. Nukwezi kuma gushiki uri ngaho. Kwezi ndibaza kuri mu gukwira kubera ko nageze ngaha ku itariki zingahe 26 z'ukwa 12 kweza ko kwahetse kwarahetse umunsi nitagize zingahe ni itariki 23 akameza abiri uhasigaye iminsi 3 kubameza birakwira kugira ukwezi gukwira waje mu kwa mbere wowe none mu kwa 12 itariki 26 ameni kwezi uti kwa kabiri kugeza ubu dufite itariki mizingahe 23 z'ukwa kabiri ameza biragira kwira Ego, imisi ranyaruka bro. Ati bene na hehe washinyi bwati je gugurira ashinyana hana. Hano maze kugera novuga Kamenge n'ahantu nkunze gukunda cyane gose. Urabona? Rubabu. Ariho ga hotel tu nako restaurant, hariho restaurant iriyo tu akontu nkunze kugenda kurirayo rimwe na rimwe. Nakunze kuvuga izina je kwavuga izina Ukamenge urazi ibihari bose babizi hari akabenzi kameze neza ayo karananiye man oya kabisa akabenzi kararyoshe beshi bambwira ko yana akabenzi kararyoshe sana urumva nagirageje ariko abonye atari ibintu byanje tu nikundira ihene nkuko ndi ihene anyway jina kwa kazi nganda rubuja muri Bujumbura yacu wavuze ya gatatu jina je twaho mu bujya kabiri uje ngajya kabiri byari ngenda kubona ubwa mbere niho mbonye ubwa mbere kuba ni nko gutembera mu kugira urabe igihugu kuntu kimeze abantu bameze gute ibintu bimeze gute system yayo ikora gute ku bintu by'umuziki rero nabyo ciye ubijamo nabyo ntibintu biba bisaba yuko urondera studio ziri hehe nshaka gukora video no ikora gute no kurana nabandi urumva ubwa mbere kwari kurondera locations ibintu nk'ibyo urabona ko ariho twaciye dutangurira kuri Unama Unama hanyuma nyuma yaho naho naciye ntaha urumva alafu ngarutse inshuro ya kabiri naho boom ntukoreko nayo cha turayikora urumva hanyuma inshuro ya gatatu nayo maze kugaruka nga inshuro ya gatatu
Ndumusangwa mu bandi urumva. Nawe uronga. Nahe ndumusangwa nduwi wabo. Anyway, tutaza kwanza kudimba mwarimba na Big FIZZO. Tuvuye kwanza kwatoye kwa ubuze kwarinje bari muri Amerika barundi. N'abangaha mu Burundi. Ko ndazi barinje muri Amerika muri Aziya muravugana. Bimeze gute wikora babuze ko barinje barundi uzobe ko barinje muri Amerika. Itandukana uribona he gushino sa. Ko ndazi ubunye bamaze kubabona bose. Kubabona abakorera hariya bose. Abarinje barundi. Bakorera hariya nyene. Diaspora nkuko mukunze kuvuga. Urabona bose ndabazi bose ngo navuga ngo bose ngo bavuga amazina ngo ndabamenye ariko ndamenya yuko bamwe bariho bamwe ndamaze kubumva abandi nabo sindabumva nabandi bariko baraza nabandi bazokomeza baza urumva ariko abamaze kumvikanwa ubunyene muzi namwe ndazi ko bariko barakora neza nawe urabizi urumva bamaze kubabona bamwe uko bavuga amazina ariko ndabizi yuko bariho kabisa kandi bari gukora neza. Systeme kuva muri Amerika uza kureba indimo muri Afrika. Ni systeme yagute kuko turabone ko ni bivana ni iki kuko bose muza kora indirimbo ino ama audio video amu usanzwe amarekura nkenke mugiye aracha gusanga zimuze kuriye nyene. Bipanze gute ni kugira ngo mu saving amahera canke birazinze gusumbina. Ya man. Nibaze baguhende. Hari abantu nkunze kumva bavuga ngo ngo baza gukorera ngaha mu Burundi abandi bakaja Tanzania mu Rwanda. Ngo no kubera iwabo ngo bizimbye cyane gose nubeshe tuza ngaha dufise n'ama audio twamaze gukona ariko kubera ko tuba dushaka igimaze gihe kinini man igimaze nk'amezi 8 nkuko ntihenze amezi 8 incuro ya kabiri aho narindi ngaha nyene niho twayikora ndayikorera audio nkora oya nayikoze ndumva hanyuma ndabye kuvuga ati maze gukora unama ko yasohotse ntukore igakora nayo so cyambona yuko amakorabo mfise ni menshi cyane gose kandi urabizi yuko yifise amakorabo menshi ukacuvuga ati reka ndindire azasohoke mu minsi iri imbere uko imizi ikomeza itera imbere umuziki ukomeza uhinduka utera intambwe urumva so cyamvuga ati okay reka ndaba umuntu ashobora gushiraho ivesi ya kabiri wanje ndayikureho ndamureke ashire ivesi ya kabiri hanyuma ibe nka collabo tuyikorere video nziza tuyihereza abantu urumva ni incuro ya kabiri uribuka hanyuma cyamo gatoke reka barambwira team mbafise team inyuma turiko turakorana cyambye ati Big FIZZO ni washobora gukwira muri ino vesi uko urumva ti uravye ukuntu wavuze ati go down urumva nawe aramutse yongiyeho utuntu imbere fulani indimbi ishobora kuryoha sani karushaho kurusha izindi zose umaze gukora urumva cyamo gatoke aho ni sawa so rero ngira Imana tuvuganye rero bibi bintu byoroshe aranyemerera turakora nibyo nyene mweko murabona hanze man bigukora neza tu. Anyway guys, like to blessing go down na Sanbi. Yes. I got to your freestyle, you know, abantu bamenye ati turi kumwe na Sanbi na go down ya Big FIZZO, Big Fires, twagene ibintu bijyoshe. Here we go. Mvuze ati nyaruka bend over, there was a game over. Nyaruka kwifuza, ndagohonje kasava pakubaje hangover. Bebu size kukarubanda, tabukuntu tumye ciri nkonda. Mubari bose nigeze kera, nta numwe kwisugusumba. Ndo hivyo go down bayirondere ku YouTube imeze neza cyane gose. Genda kuri YouTube ya Sanbi, wandike ni Sanbi ni SUNNYBNB. Channel yo ku YouTube ni Sanbi AA Music. Kuri YouTube. Sanbi ngajandika avanza batika Sanbi mwo mu Rwanda. Cyandika Sanbi featuring Big FIZZO ndibaza yuko ishobora kuboneka. Nta yindi go down twadufise. Ari yindi wobuze. Avuga yindi wobuze. Niyo nyene gusa. Niyo yonyene gusa. Nta yindi kira trend. Anyway, congratulations ndime bimeze neza cyane. Je ndi mnayikuza ngo ndayumvise mako mwana. Sipaka kuyumviza kabisa. Anga ufite nk'ama views nkankica ndayiho. Ima kubabongerako. Komeza uyumvire. Sawa abantu bakoze. Ndaguma ndaba byo. Nakoze man. Kwa na FIZZO waturi impamvu. Inyuma kwa na FIZZO mwasanbe nko muri iyi ndavuga ko akomeka ko ikogwa imezeza cyangwa bwo cyo Burundi. Ubona ugiye kunguka icyahe kintu kwa na Big FIZZO. Mani. Ntakubeshe right now ubunyene tuko turavugana bo. Hano hose ngiye ndaca mwibarabara hari hose numva go down. Hari hano naciye bwa mbere numva
go down kiravuga ndibaza iyo ndimbo turiko twayivuza vipi ndabagabanya volume yo ku radio mu modoka urumva kugira numve ko ari twariko twayivuga za buke buke ariko kumbe nabandi bantu bariko barayivuza urumva bibonekane yuko imaze kugera kure urumva so rero kubganje kabisa ndashima cyane gose nkongera nkashimira Bantu Bwoy Entertainment yagerageje kumfasha kugira ngo ije hanze isohore ifise isanamu nziza canke amashusho canke video bivanye n'ahantu wize ushobora kubivuga urumva imeze neza cyane gose ndashimira cyane gose bose n'aba social media bose abanyamakuru nkamwe ndabashimira cyane gose man uko ayikora ndimo gica kugoye mu ndirimbo kuko tubizi ko biri kose hari ikintu cyakuvura uvuga ati je kintu cyangoye kubera kuri audio gushaka kuri video man nta kitagorana bro akazi kariko kose karangoye ugiye mu bintu bya music nabyo ugiye mu rundi rwego urumva so music nayo iragoye cyane gose mu buryo bwayo tu ariko batayikora ntibashobora kumenya ati umuziki ugoye gute urumva so ntibyangoye cyane gose kubera ko nakoranye na label imaze gutera imbere imaze kugera kure baba bahaye gusivyo bahamwe bo bakora byose urabona iyo ukeneye collab nyene hari ukuntu uvugana na management yabo hanyuma mukumvikana mbo mumaze kumvikana bivanye n'amategeko yabo bafise y'umusani wabo ibintu bikaja mu ngiro hanyuma bakakwemerera hakaba hariho n'ubufasha buri ku ruhande bavuga ati turagufasha mu ubu buryo nawe urashobora mu ubu buryo so ndashima yuko byaramfashije cyane gose kubera kurabye kuko bwa mbere twanjiye gukorana Kiriku so navuga yuko nico gituma byabaye nk'ibyoroshe cyane gose baranamfasha cyane gose kurusha n'ubwa mbere avuga wari umwana wo mu muryango deje ntazo vuga ngo nindaje woze kubarabira ubu ndi nk'uwo muhira tu ndi nk'uwo muhira ndabashimira cyane gose man mu bizo watumva uzigeze muri Bantu Bwoy aya ibyo nabyo nzi bibaye nawe niho bya abo kubwira ati dushaka ubu umunyamakuru w'iwacu Black TV banzu uyireke uyihorere gato ukore muri Bantu Bwoy nabizi yuko tobyanga nasira byova niwo kwemera neba bakubwiye ati turaguhemba anga amadolari majana 2 majana 3 ku kwezi nshobora ni make ndawaya majana 2 ndazinjiza noza sawa ariko nta faranga jyanka muri yindi mani wovuga ati reka woza kumbwira ati okay wowe watanga ukore ngano ngaho cuguma ngaho none bo bagushizemo avuga ati tugukoresha hanyuma tuzoce tugukuramo bashaka kugira bakugumane hanyuma muzogume mukorana simve ngaho simve muri Black TV mva kubereye Black TV ntizoba ikiri yawe igizohinduka ikiba Bantu Bwoy Entertainment akoresha karagaciye mu mani murantunga tu imisi umaze ngaha aho twavuye ko ameza abagomba kwira kabuje na go down ni cheki ko tumaze gukora cyo nyine cyangwa n'indi kuko wakoze byinshi turindiriye tu cyane naho kumeze n'abandi bavuga ati hari uko ziraza urabona rero man urabye sicyaka kumena nk'abandi bakubwira ati okay ngo fise album zibiri fise zitatu muri studio mu mezi abiri zizoba zamaze kuja hanze kandi ugaca usanga bafise nk'indimbo zibiri zonyene cyangwa hari ukuntu abantu bakunze nko kwiyumvira ikintu yumviriye ubwo nyene akaca bivuga yuko ari cyafise mu kazoza kandi ari cyo yiyumviriye ubwo nyene muri ko muravugana urumva so simeze nk'abo nyene nje ndagerageza nkashaka ukuntu ndakubwiza ukuri afise iyindi collab sishaka kubera ko mfise nk'collab nka zitatu shaka zibiri zibanze zisohoke nyuma y'iyi go down urumva hanyuma nanje mfise nk'indirimbo 4 canke 5 zirakwiye kubera ko mfise 4 n'igice ikorasi iriho na verse iriho ariko verse ya kabiri ntirajaho so rero dusigure yuko no yiharura kuko verse ya kabiri ntizongora so bisigure ko mfise indimbo 5 ndumwe urumva ndumwe so hari ukuntu nshobora kuzoraba nkaraba ati okay izi collab manze ndazisohore nkuko nabikubwiye ubwa mbere umuziki ukomeza uhinduka bro ubu afrobeat ikirafata intera trap nayo ikirafata intera urumva so twiko turaraba mbanze sohora izo collab z'abandi bantu kubera ko uno munsi nimba twavuganye kunuko ashobora guhindura ejo akambwira ati management nayihinduye yamahera wampaye canke nimba nakwemereye kubusa ukeneye gutanga amahera ngano kuko usanga bigukonsomye kurusha kwa kundi bwa mbere mwakoranye urumva so niko ndashaka collab mbanze ndazisohore zive mu nzira hanyuma izi wanje mere nk'urondera EP yazo hanyuma nzobabwire EP imaze gusohoka
Ubu kutegura ipine yo majamaki. ipine nawe zozaswara bwike ni washika. none mfise indirimbo zine Ipide n'igice iyo besi imizonanira kwere kuyishiraho nubu naho nogenda ubunyene nkaca muga ati reka nicare neza nturi mbanze nduhuke nizi stress muri ko muramaze kumbaza ibyo mumbaza urumva ndabizi yuko besi yo kiboneka ya kabiri hanyuma ipika birarangira hetse urumva so nibyo nyene notegura ipi nta kibazo. Okay, amakola basi kwa mugabo wallahi mungu munyumvire gusangira ngo nabo bagwana usanga rimwe abandi yavuga ati ndati ntaze fist guys anyway ubu gushikino sawa nyamugico cy'u Burundi musha kurimbana sana mbi mu Burundi yabonye ndi bogoda cyangwa ndi ndimbo zose wari bana kiriku akinkomfuse masiko korana amakola abantu atandukanye ashobora kugisha kurimbana sana no kuronka gute kaje basi ndi muri biririnze tukwane ikintu kabisa Jonathan no kuronka gute mbo nko kuba tworimbana n'umuntu bonyene ubusi no kubesha kweli. Okay, hari kwa kuntu mushobora guhurira muri studio mukagira vibe urumva kaza kwiyumvamo yuko uwo muntu bivanye na chorus canke beat canke vibe y'umuntu ukabona urayikunze kabisa akambira okay ndashaka ko dukorana nta ngorane twokorana urumva twokorana nta kibazo ariko ubu nyene ubu nahugira yuko ubu ndiko ndikora ndabe ko iyo ipineme indimo zitanu yuko yosohoka hanyuma ndabe nizo collab yuko zibiri zohera n'ingoga zigasohoka hanyuma inyuma yizo EP y'indirimbo zitanu urumva aca ndabati okay bo harageze nimba ari umuntu yansabye collab nkavuga ati tukumvikana cyane tugahurira muri studio runaka hanyuma tugakora nta ngorane. mwamaze kuvyumva ndi kumwe na Sun Big va mu gihugu ca no Burundi bwa muri Amerika wewe vuga uko tunari noneze imbeba oya uraguza mugabo nawe tureka kubesha za passport yazo utazi ko Amerika oya mani ibyo tubyihorera wemenya ati tu umunyameka avuga ikintu tubaza kumubona umunyameka avuga ikintu ni Sun Big avuga ikintu ubwira ungire nka babandi urabona hajya ni he mani muri ville ugeze muri ville ko hari umuntu twigeze guhura nawe hari agasoko kari ahantu fulani se jaho uvuga izina nagezeyo urabona yuko twibera ahantu tuba turi kumwe n'aba Black America abazungu ibintu nk'ibyo so rero mbona n'umuzungu tu ewana muzungu nyawe kabisa urumva aho tuje turinjirayo turaparika imodoka ahantu turinjirayo tugezeyo ndamubaza mu kirundi numva arishyuye tamakuru ngo ni meza ndumigwa wallahi umuzungu avuga ikirundi mani ewana birantangaza cyane gose sana bro ewa byaranyume byarantangaje cyane gose kabisa hanyuma rero haca haza nimba ari umugabo wiwe acavuga nimba ribaza ko bya bintu bya racist ari ukuntu ushobora kubavuga ni gute umuzungu ashobora kuvuga ikirundi cyo bintu nibibaho we vipi ngo uyu muntu mukenere yibike ni kubera kuri kuramubaza akavuga ikirundi mani je byanangajije kabisa kavuga ikirundi je nanzi yuko umuzungu yera ngo kashaka kuvuga ikirundi karagaciyemo mani mwanyi murantunga tu gatunda kiyago cacu Zanibe je mutiko watuvugiye byinshi byo gutegura cyo tugiye kutuzana mu minsi ariko uko bikusi abazi barinze barundi nko bwiye atishaka utangi awards y'umwe yakoze 2020 oyihande mu barundi bari ngaha ngo nyene bo abandi barabuoyi apana mu bari mu Burundi Jesse ndimo kwa ikintu yiha none katari mu Burundi wewe none mu Burundi none sinkorera mu Burundi none ndimba sindazikorera abarundi kubera ikintu yihanje kwa vuga ikirundi oya reka ndayiye kubera ko n'indirimbo nkora nazikorera abarundi no yiha vuga babiri basi mwe kimwe ariko ni bavuga umwe ndayihanje kubera none wakabiri nawe the master noyimo Big FIZZO noyimo kubera ko ndatabizi man ndabeshe kwe okay nawe woyimuha ndabizi mwakobwa nawe ni woyimuha je sifisa magara nk'umujura so abikame tete dufite twe dupfana bose je nka turi kunsha mvuga ko ntihawe nye turi ko c'est sawa nawe je turi kunsha mvuga ko ntihawe nye ngaje bace tatu hagarara sawa ni bayimere mu bakobwa bo mu bakobwa naho sinatahura neza ngo ndabe neza ngo nkurikirane neza ibikorwa byabo
ariko so far ndamaze kumenya Estanisha twarakoranye ni sawa hanyuma na Shan Queen nawe turamaze gukorana nawe kiretse ko manyi yanganira ibikorwa ni cyo gituma nababwiye ati se collabo zibiri turafise nk'indirimbo nka zitatu tumaze gukora ntizasohoka cyo gituma nani nakubwiye ati nshaka ko collabo zisohoka nshaka ko collabo zisohoka hanyuma iziwanje zizosohoke nka EP kandi iziwanje zozo nizo kurusha izo ndiko ndasohora ubonye abantu bashobora kwibaza Sanibi kwenda wewe uri patubesha cyo nibibaho ushobora gusohora indirimbo gute iruta go down birashoboka none hari ikibazo none birashoboka bizoso mwe muzobibona to nta kibazo mu bakobwa byonsaba kwiyumvira nkicara neza nkaraba kubera simenya ngo wewe uraba gute mbo ushobora kuyibaha uranje barakubwa arimvyi bo barunduzi nkabanga yiwe Mbose shaka kubavuga amazina kubera ko ndamutse mubavuza amazina akabaho bamwe nibagiwe kandi bakora neza abafana babo baba bari ahantu fulani bashobora kunyata kugasanga bambwiye nabi reka tubihorere undi munsi tuzobavuga tutange award mu diaspora mutarimo Mema ndakubwiye ati ndi hene hari yindi hene wari bwumve ngaho mu Burundi ndi hene rero mane ene ni ryoshe maje ariko sindimo bubotsa muhungu ndi hene nje ushobora kuyihanje urumva abo bandi nabo mu wa kabiri byosaba nkuko nakubwiye ku bakobwa naho mbanze niyumvire neza ndabe hari abo mfise mu mutwe tusishaka kugira ngo ndabishire haje usanga hari abandi babakurikirana bavuze ati urihenze twari kuyihakanaka twari kuyihuye wari umugabo ni umugabo rigene usanga atagiye like mugiye ati tugibi nje nipfuza yuko twohurira hamwe n'abafana babo tugahurira hamwe nkavuga ati ni kanaka nabo bakaca banyunganira akavuga ati ni uwo aho wavuze neza n'uwo nyine ayikwiriye ubu tubanze tuyihe Sanibi si fresh ihene Okay, basi umudiaspora bonati je tukora collab ni uba nkushaka gukora collab nkuko nabivuze ubwa mbere mani biba bivana tu na mood canke na vibe mwagize muri studio canke mwahuye mugahuza ukuntu siko bose duhura uko tuba hajya ngo duhure twese tuganire ariko ndizera yuko hariho nk'abandi batanu bakora neza hajya ariko nihagera undi munsi katibire ko undi munsi nzokubwira bariho anyway ni Sanibi SUNNY na BAA music ushaka kusanga kuri YouTube ukagira subscribe na like na comment ya musika mbya ati ndimbo goda na gice anyway kandi ndimba yarabwe cyane ebare kandi ndimbo vraiment ikiyaduga cyane musaza umasara nge mugeze nge kuraba inyuma y'imisaha uzanga yatarutse cyangwa uri boost mzee biziza ukweli cyangwa urakubise boost nyine wakubita FFC nanje byampaye surprise nkuko mu bivanye naho wize cyane no kubivuga byanangagije cyane gose man urabona twipost mu masaha 8 nagiye kubona mbona 1000 ngaye hafi 2000 biduga cyane masaha 8 ibyo birabaho wallahi n'ubwa mbere cyari bwa mbeho urumva yari mama yakikubwa ijya nawe yarakoze neza ni igeze mu 45 nkuko nawe irekwira kora neza so rero muri rusange niko ndashimira abafane bacu canke abantu bakurikirana umuziki ndundi bakomeze biyongere bakomeze basharinge ku bagenzi babo bakomeze badufashe dukomeze dutere imbere burya diaspora man natwe tuko twakora neza ntubibona none man mwagerageze umuziki muri office mwe uvu nyinshi cyane anyway mwamaze kuvyumva mugenda kuri Sanibi mufise yandikwa ni SUNNY AA music YouTube music kuri YouTube Facebook bayikoresha Facebook ni Sanibi urashobora kundonka ntangorane Instagram nayo ni Sanibi kajya gakwego ko hasi 5 tu ukacumbona nawo kwandika Sanibi ukabona handitse ihene umenya kataye ndi ihene uzi atari jewe ari ubundi no musi mene twazimara nta buropfa turazimira guys wagwan mugire subscribe kuri YouTube channel yiwe mumubwire ati nimba ryoshe cyane ntiryoshe ibishe mu cyane iryoshe mbwizo kuri wamutse ibishe muga uvuze kibishe nawe
Uvuga ahantu ibishuha. Cha uza kuvuga yuko ibishe n'ahantu ndiko ndaca mu Kamenge hariho hose nkaca abanyakamenge aho baba hose asante sana mwakoze Kamenge umasiga umikwa cyane aho nca hose mwibarabara ngo boom goda bend over shake goda byantangagije sana wala ibi ni mimi aho urabona yisoho indirimbo wibereye hajya ntumenya ati ewa ni ibintu biko biragenda gute ariko ubuhogo naho ni yasohoye indi ngaha yasohotse nibereye ngaha ndayiraba ndabyumva abantu barabimbwira aho nca mwibarabara abantu barabimbwira ugenda ntumenya ati kigenda gute muri ngaho bavyiboneye muri ngaho nabyiboneye kabisa ndabashimiye kaza aho bari hose ti umuziki murawukunda mu myaka 4 yonyene niyo ndaguhaye wallahi umuziki uzoboruta wo muri Tanzania dukomeze dukore nkuko mukomeze mudushigikire mu sharing umusani wese asohotse mu supporting mu mukurikirane ku ma platform yariyo yose mu sharing indirimbo ziwe wallahi tuzogera kure tu roberewe cyane ama thank you so much zikaje bohereza nico nohereza aho bunyene no kubashimira cyane gose vuga asante bashi navuze roberewe mbwa asante vuga asante navuze asante navuze asante wakoze man wakoze cyane gose tubijya ko bice kirato ikatende kwambitse man ufise umuntu wanje tuwanyereka akambwira ati bro urabona iki kirato cera ngo wambaranye n'akapataro karaho canka kabutura karaho byo kubera cyane cyangwa ati je pataro katwireke nkubite hibutura abana njambwira turaberewe nivo canka ubiti ifoto nanje ti wallahi nasize kuri Instagram ntibibaho candayikubitaho Sunny B kibona ihene ucumenya kare njewe tu asante man akajambo kabatweraize Sunny B ni jambo ryanyuma novuga ndashima cyane muziki Burundi aho maze kugera kubera uravye mu myaka 2-3 iheze urabona yuko hari intambwe muziki Burundi maze kugera urumva so abarundi nimfuza yuko abari hanze abari hano mu Burundi bamenye yuko muziki Burundi umaze kugera kure urumva bakomeze bashigikira umuziki wabo iyo miziki yo mu mahanga bayihorene baze bumviriza buri umusitari cyaratangwe haje imiziki wanzana tucumviza cyane katwavyuka tuviza ba Ricky Ross bari hana oya kweli nuko kwimanda bashimira cyane gose aba promoter aba DJ abo kuri TV online bose ndabashimira cyane gose ko bari gukora neza kuko biva kuri mwebwemo nimubumvisha yuko umuziki Burundi mukababwira ati hari umustar uyu umuziki wacu ugeze aha ibintu nk'ibyo mukabaha inkuru nziza mukabibumvisha yuko umuziki wabo ari mwiza kandi ushobora gutera imbere bivanye nabo wallahi tuzogera kure naguha imyaka 4 yonyene gusa uzobuca hariho hose ugenda muri Amerika ugenda Australia Canada wumva umuziki Burundi tjabaye nivo guys thank you so much guys nakwena Sunny B kwa mguca Amerika nga mguca Burundi akakora indimo nziza cyane ko no Murundi guys mwavuga si Murundi ko nikinda bivuga neza muravyumva afite indimbo go down ari gende na Big FIZZO Big FIZZO Bugani Desire kwa muri Bantu Bwoy anyway thank you ari kuri micro ndi kumwe na Rubambo kuri kamera ni Black TV ya subscribe na like na commentaire utubwire byo wifuza vyo fresh gusumba ibindi thank you so much nakunda cyane ciao we out